tutatoa elimu ya sheria kuhusu wakimbizi na wajibu wao. Tuzotanga inyigisho ku mategeko agenga impunzi ndetse zijanye n'inshingano z'impunzi. Tunakusudia kutoa elimu hiyo maeneo mbalimbali ya umma. Tuteze kuzokora ivyo bikorwa mu bice bitandukanye byo mu kibano na maeneo ya hapa kambini, ati hamwe no ngaha mu nkambi no guhurere bwo ngaha mu nkambi. Kushiriki nasi katika wiki hii ya sheria ili waweze kujipatia elimu mahususi. Ati kwifatikanya natwe muri ino ndwi kugira ngo bashobore kuronka inyigisho nyazo, elimu mahususi kuhusiana na utatuzi wa migogoro kwa njia ya usuluhishi na kujua masuala mbalimbali ya utendaji wa kazi za mahakama ya Tanzania. Ati tuhamagarira rero abo bantu ati kwifatikanya natwe muri ino ndwi kugira ngo bashobore kuronka inyigisho nyazo zingene bashobora gutatura amatati hakoreshejwe inzira y'umwumvikano ndetse kandi no kumenyeraho amategeko ya sentare yacu y'igihugu cha Tanzania. Rasmi kwa kufanya hivyo, wananchi na wadau wetu watajipatia huduma, msaada wa kisheria na kutoa malalamiko yao, maoni na mapendekezo juu ya uboreshaji wa huduma. Muri ivyo bikorwa abanyagihugu bazokwironkera akaryo nyako ati kutanga imyidogo yabo canke kuvuga amatati yabo, ariko kandi bazoshikiriza n'ingene babibona canke aho babona bitagenda neza mu ntumbero yo kuryohora igikorwa cyo muri sentare.